Geye kwa ikaze mwebwe mwese mudukurikirana muri kino kiganiro cacu cuno munsi aho tukirigerekerezo rya 28 ukwezi kwandamukiza uno mwaka turimo 2026 mu nkundire manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwihariko abumva norimi w'ikirundi ndavuga abari mu Burundi n'ahagiye hatandukanye ariko imbere yuko tubahindamuzo cyangwa tubageza hindamutso mu nkundire manze ndababwire bimwe mu bikomeye tugiye kuyaga mwakino kigano muri kino kigano turaje tuhayagira ibijanye n'ibara rihejije kugwa mu kanya gaheze igihe cy'isaha zine z'umutaga hari ya hafi y'ikigwa c'indege cakavumu turaje kubabwire ivyabaye ndetse n'ababikoze aho amakuru tumaze kuronka tumaze no kwegeranya kugeza kuno kanya inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF zafashe amabombe zitega mu bene gihugu ubu tuvugana ayo mabombe akaba ari karahitana igitigiri kinini cy'abene igihugu basanzwe baba muri ivyo bice twaje tubabwira ivyo bice ivyo ari ivyo ndetse tunababwire n'abamaze kuhasiga ubuzima canke ibimaze kononekara muri ivyo biturika biriko birabaga byanzura canke bibaga bitababarira kabisa biriko birabaga kujya kwimena nyamba muzi uko impene bayibaze uko ibimeze canke inka nuko abene gihugu baba muri buno busho tugiye kubabwira bamerewe muri kano kanya ndazi neza abari mu group yacu WhatsApp twasanga ino nkuru y'umubabaro ariko abataraje mu group yacu WhatsApp nabo barahawe ikaze kugira ngo dushobore kubusangira zino nkuru ziko zirabera ku butaka bwa Kongo manze ndabasabe cyane mwe mwese tugiye kubona amakuru ganiro icambere kuba mwarakoze subscribe n'ivy'ingenzi bituma tukomeza kubaha amakuru meza kandi ageze gufyonda like kuri kino kiganiro navyo n'ivy'ingenzi mu gihe uba warakoze subscribe ndetse munaze muri commentaire mutweke urukundo mutwereke yuko tudatamba twirorera rero muri kino kiganiro novuga yuko ari inkuru y'umubabaro tubazaniye muri kano kanya inkuru iteye agahinda abenshi mutarabasha kumenya ariko abari mu group yacu WhatsApp ngo nayivuze bamaze kuba baronka ino nkuru rero abataraje mu group yacu WhatsApp nabo turabatumiye tuyanganire umuyaga nkuburagiye ariko ndabona yuko tuguma dukora abataraje mu group yacu WhatsApp nabo barabe ukungene bashike kugira ngo dushobore kwasangiza inkuru zingene ibintu biriko biragenda hari kwigeneke ari kuno munsi w'igenekezo ya 28 aho guhera igihe cy'isaha zine hatanguye kumvikana ibiturika agiye hatandukanye ni ibiturika vyahitanye ubuzima bw'abana batari bake bamwe bagenda baratora ivyo babonye bakayuba kubera ko babatabazi ivyo ari byo ibi byose intondoroko yavyo ni iraswa ry'ikibuga c'indege ca Kavumu cyo kibuga c'indege ca Kavumu twarababwiye kwiraswa rya cyangwe kubijanye n'ibiturika byahavugiye hasize ubuzima abasikare b'u Rwanda bagira kuri 41 aribo basize ubuzima mwiri turika uno munsi birashobora gusanga ari rive cyangwe kwihorera ko abasirikare b'u Rwanda basize ubuzima ngaha mu kibuga c'indege ca Kavumu muhari w'inyeshamba z'u Rwanda uragiriza cyane FARDC yuko aribo bagavije bitero ariko amakuru yizewe twagiye turatohoza nuko atari bitero vyahagabwe ahubwo nibo bigavye ko bitero mu gihe bahabwa coordonnées zitarizo maze amadrone yabo ho kuja kurasa ingabo za FARDC wazaniwe n'ingabo z'u Burundi zica zirara mu nyeshamba zabo zirabarasa kabisa zibamerera nabi ibitari bike by'ibigwanisho vyarononekaye ikibuga c'indege carononekaye ndetse nabo basirikare barononekaye kuri no munsi ushobora gucumbaza ati ivyo bintu bihuriye he ko tuzi neza yuko ikijya kibuga c'indege ukuri kwaco kwiturika kutaramenyekana karenda bereke pardon mumbabarire cyane murabizi yuko turavuga amate agumagira nashobora guca mu gahogo katari kugasanga amate nyene aragukoze ariko munyihanganye rero uko tugiye kubifatanya nuko zino nyeshamba z'u Rwanda iyo zigize icyago kanaka zica zigerageza kwihorera mu buryo ubu canke ubundi ushobora kumbaza uburyo zino nyeshamba z'u Rwanda ziko zibihoreramo canke uburyo ziko zirakora mu revenge nubwo abantu benshi mutariko murabibona amakuru yizewe tumaze kuronka nuko inyeshamba z'u Rwanda zafashe zigatega ibibombe bikomakomeye hepfo y'ikibuga c'indege ca Kavumu na cyane mu bice bibamwo abantu ivyo bibombe tuvugana bimaze kuba bihitana ubuzima bw'abantu batari bake cyane bigwiriyemo abana afise amasanamu ateye gahinda vy'ukuri amasanamu y'abana bahitanywe n'ivyo biturika aho umwana ushobora kubona ivyo mu nda vyose biri hanze
aho umwana ushobora kubona amaguru yose ataye ariko, aho umwana ushobora kubona hasigaye hakomeye umutwe gusa, ibi bindi byose byamaze gucika canke byamaze kononekara. Ibi nivyo novuga yuko abene gihugu bakongomani canke abana bakongomani bariko barabonera ngaha muri Kavumu. Ushobora kwibaza ati mbega bano bana kugira ngo bino bintu bibahitanira ubuzima mu buryo ubu canke ubundi vyavuye kuki canke bimeze gute? Ariko mu kiganiro gitambuze n'ababwira bijanye n'ubugwayi bwa President Paul Kagame, tuze turanibukanya neza yuko ibiriko biraba ngaha ku butaka bwa Kongo byose abifisemo kaboko kandi kanini cyane. Rero ibiriko biraba bishobora kuba intondoroko cyangwa bigashobora kuba mu bintu bizomwomekera inyuma yiwe, nubwo yopfa ugasanga amubi yiwe hasigaye umuvumo ndetse no mu gihugu ciwe muri rusange. Nta nomwe tutumvikana neza yuko ibikomeza kuba mu gihugu cya Kongo byose biri nyuma y'igihugu cy'Urwanda. Igihugu cy'Urwanda ico gihugu kiraswiva cyongera gitegura ubu bwicanyi bwose biko burakorerwa abakongomani. Rero ugerageje kuraba ayo masanamu, ayo mavideo, nukuri nubwo woba uri umusirikare canke ufise umutima ukomeye ntiwereka gukorora amosozi. Ni ibintu biteye gahinda, ni ibintu bibabaje mesha zami. Abantu mutari mu group yacu WhatsApp muje kuri link ya mbere, muje mu group yacu WhatsApp tubasangize murabe ingene bano bana bapfuye rubozo. Abantu ugasanga nta maboko ariko, umwana ugasanga umutwe nta uri, umwana ugasanga ivyo munda byose biri hanze, umwana ugasanga hakomeye iki cyonyene, ibindi bihimba byose byapfuye. Murumva ku kane ati rero byagenze gute kugira birinde bigera kuri urwo rugero abo bana bose bashobore kuhasiga ubuzima. Kugeza ino saha canke kano kanya nituramenya igitigiri twofatirako cy'abana bamaze gusiga ubuzima kwiturika gico kibombe. Ariko histoire canke inkuru yuko byagenze twamaze kuyironka ndetse twamaze kwibategura kugira ngo dushobore kubabwira ibijanye n'ubwo rupfu rw'abo bana baba hepfo y'ikibuga c'indege cya Kavumu cyangwa mu cungararo y'ikibuga c'indege cya Kavumu. Nkuko twavyiganiwe n'abene gihugu basanzwe bari muri ubwo buce, batubwiye neza yuko ubwo rupfu rw'abo bana canke izo mfu z'abo bantu bari muri ivyo bice ko urumva giturikiye umwe ibombe hituritse, noneho murabizi ihitana igintu cyose gihema kiri mwico gice. Ngo bana rero babonye ibintu bishasha vy'ivyuma, niko guca bagerageza kubishira mu masakoshi yabo. Kumbure twamaze gutoza yuko ari nyesha mazu Rwanda zamaze kubiteganya, tuvuye ngo ni FRDC cyangwa wazanishanga abazoboni, kuko ivyo bice bya biriko biraturika ni bice biriko birakontrolwa na leta y'u Rwanda na RDF. Nkuko amakuru yacu abandanya abivuga, tuvuga ngo ni FRDC yabaciye mu jisho ryahumye iza gukora bino bintu. Oya suko bimeze, uko byagenze nuko ari nyesha mazu Rwanda zateguye no mutego wo kumara abene igihugu b'abakongomani. Hari uwo twavuganye tuvuga ati ndamubaza ati none konzi abo banyarwanda bavuga yuko baje guharanira agateka kanyu cyane gucunga umutekano wanyu, biva kukibo kugira ngo babe bariko barica abakongomani bangana ko? Yambwiye ati kodi hari ico mutazi, burya ico igihugu cy'u Rwanda umugambi gifise nuwo kwica abene gihugu bose b'abakongomani bikunde basigare mu gihugu borohewe bameze neza, igihugu bagikoza ivyo bashaka. Rero no munsi murabona neza yuko ariko arica ugwaruka taco ruzira ndetse rutanazi n'aya makimbirane ahari. Mugabo ngo umwana hari imigani bakunda guca, naganda bakiri mugani uvuga ngo umwana w'imbeba ngwazi rwangu rwanyina, ariko ndibaza ko ataho bihuriye. Mugabo birafise ahantu hato bishobora guhura. Rero abana b'abakongomani no munsi bariko barazira kuba bavutse bitwa Kongomani bakavuka no ku bavyeyi b'abakongomani. Rero ni ibintu bibabaje cyane. Abantu mu tari ma group yacu WhatsApp welcome kugira ngo mubone kano kabi ukungene bimeze. Rero ngo bariko babibonye ivyo bintu abana bamaze kubibona, kubera ko nyine ari abana badashobora gutabaza canke ngo bakoresha ubwenge bwabo cyane kugira ngo babaze ivyo ari byo, niho guca batangura gutoragura ivyo bibombe binini, ndetse bamwe bagerageza kubishira mu masakoshi, ariko mu mwanya muto cyane byashoboye guca biturikira umwanya umwe. Rero aka nagatego novuga yuko katezwe n'inyeshamba z'u Rwanda kugira ngo zihitane ubuzima butari buke bwa bene gihugu b'abakongomani. Rero umugambi bateguye kabisa washitse, sinshobora kubacishirizamwo amasanamu kubera ko zino mbuga dukoresha murabizi neza yuko ari imbuga zigira ku mategeko cyane ya Google
bituma iyo ukoresheje ikintu biteye ubwoba bahita baguhana bakaguhagarikira urubuga rwawe. Rero ndabizi neza yuko mukomeza kudukurikirana mwebwe mwese aho muherereye, ariko naganda babwire neza yuko abantu mwanye mudukurikirana kuri B-Info plus B-Info mwogira subscribe kuri B-Info News. Narijya mubona neza yuko urubuga B-Info plus rumaze imisi tweko rurakora kubera ko wamaze kwinjirirwa n'umwasi uno munsi akaba ariko muri ko murabona tutariko turagaragara ko ari no mpamvu muri ko muratubona kuri no rubuga rwa B-Info News. Nabwo rubafasha kumenya amakuru y'umutekano, politike na diplomasi cyane mu karere kibiyaga binini, twibanze cyane mu gihugu ciza cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Kongo. Rero mwumve neza yuko ibintu bidasanzwe kandi ibintu bikomeza kumera nabi cyane kuruta uko abandi bantu bariko baravyibaza kubijanye n'imigwano kabisa. Imigwano iracyakomeje mu bice bitandukanye, aho mbere twabwira nko muri Warikari tumaze kuronka amakuru avuga neza yuko ibintu bitoroshe, imigwano iriko iraba kandi nyinshi cyane ku buryo budasanzwe. Rero ibi vyatumye tuza gufata umwanya ukwiye kugira ngo tuze kubafataniriza na ya nkuru twababwira y'ibiriko biraba biriko birategwa gusagara cyabo Uvira. Narya tuzi neza yuko abantu benshi bakibibona nk'imifino, ariko ndibaza abatari bake munamaze kubona iyo tubahaye inkuru abeshini muyinegirije, murabona neza yuko iyo nkuru iteba igasohora idasohoye. Turabona amatentative yayo yuko bagerageje kushikana uwo mugambi wabo mubisha, ariko bagasanga coalition ya FRDC yamaze kubitambika 5-5. Rero no babwira yuko ibintu bidasanzwe, ibintu bigikomeye kandi biri ku muvuduko udasanzwe, ari nayo mpamvu Jeko Dide Black nza kugerageza kubaha amakuru y'ingene biko biragenda kabisa muri kano kanya mu Minembwe. Meshaves ami mu Minembwe fire ni fire n'umuriro mu Minembwe kuva amasaha ya gatondo umuriro uracaka, mbere ni guhera ku munsi weje mu masaha y'ijoro umuriro uracaka. Twigwaneho MU23 babambye baravuga ati hakomo dukura ngaho iwacu Burundi murapfuma mo twiciraho twese. Ibi nivyo biko biraranga imigwano iri kirabera hariya muri Minembwe muri territoire ya Fizi mu Maho Plateau kabisa. Ibintu nivyoroshe, mwebwe mudukurikirana mukomeze gusenga cyane kubera ko turabona ibintu biko biragana ahandi hantu tutatwibaza canke ibintu biko birafata iyindi mpwemo idasanzwe akavuze babandi. Rero turaza gukomeza tubashakire cyo tubaronderere amakuru yose ava ku mirongo y'urugamba uko biko biragenda muri rusange nuko vyifashe kugira ngo mubandanye mukurikirana uko vyifashe. Rero warakoze subscribe, nta kintu twumva dufise cyo kugira ngo tugushobore kugwa kubera ko wakoze ibintu bikomeye kandi vy'akamaro. Ni nayo mpamvu tutoronka uburyo tunabashimira mu kubera ko mwakoze ibintu vy'amateka kandi bikomeye cyane. Rero unagenda bumvishe amwe mu ma audio canke mu butumwa ndiko ndashikirizwa n'abari ku mirongo y'urugamba cyane abari aha hantu aba bana bashoboye guhitanwa nibi bibombe vyatezwe n'igihugu cy'u Rwanda. Rero mu nkundire ndabacishirizemo amajwi kugira ngo mwumve uko biriko biragenda. Ndazi neza yuko abenshi mushobora gupinga amuvuga ati ko Dide Black ushobora kuburi kuratubwira amakuru tatohoje neza, ariko amakuru namaze kuba ndayaronka, ndetse ari no mu group ya WhatsApp bamaze kuronka ino nkuru y'umubabaro canke ino nkuru yagahinda. Kamanda abacishizemo kugira ngo mwumve uko ibintu biriko biragenda. Hama duce turangiza ikiganiro cyacu kambere ongende ndanabike banuye kubera ko ndabona inyuma yano majwi adasanzwe, ano majwi y'abene igihugu bariko baravuga ko biko biragenda ngaha muri Kavumu mubumvirize ya kamubumvirize ndabashiriremwo uko biriko biragenda. Reka rero ndabashakire cyane ndabaronderere mwumvirize amarira n'amaborogo y'abakongomani, amarira n'amaborogo. Munyihanganire, okay, pardon. Mama,
we mukuye bandugu isha mlige kaba mubebe kwanza hapa mubebe Yesu we bombe napasukia hapa bandugu napasuke na maliza watu bombe na maliza watu hapa baba bombe na maliza watu hapa Yesu we bombe mukuye tubebe hapa mukuye Yes ndibaza murumvise ayo Maria n'amaborogo yariko araranga muri ivyo bice byariko byari haje guturikira mu iyo bombe y'igihugu cy'u Rwanda aho amakuru tumaze kuronka nuko abaturikijwe n'iyi bombe abo bose bamaze kuryamira ubwo kw'abagabo canke bamaze kwitaba Imana kubera ko byaboneka neza yuko abano bantu batazisubira kuronka ubundi buzima kubera ko bivanye n'uburyo bino ibombe byabatabaguye ndibaza abari ma group yacu WhatsApp mwamaze kubona ukungene bino bibombe byabagize ndetse munankundire ndabacishirizemmo amwe mu majwi y'abari basanzwe bari muri ivyo bice ndetse aho ndabacishijemo yara maborogo y'abakongomani aho bavuga ati dufata aho wabona umwana ari kuba hasi amara ari hejuru byari ibintu bibabaje cyane mu nkundire rero ndabashiriremmo cyangwa ndabacishirizemmo amwe mu majwi twagiye turaronka hamba vuye kwacishizamo ayo marira y'abakongomani mariko murumva hano kuri kamera zanyu kandi bashishemo abutuma twagiye turaronka hama turaza kubandanya tubabwira byinshi ndabona neza yuko bitariko biroroha kugira ngo ano majwi asoke muyumve ariko igikuru ndibaza mwamaze kwa mumenya uko ibintu bifashe kandi ndabashimiye cyane mwebwe mese mu singo mve kwashirizamwo amajwi y'abanduhaye amakuru kubera impamvu z'umutekano wabo reka tuvyihoze ariko twanze dushimire cyane mwebwe mese twanyuma kino kiganiro nizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza ndibaza kandi turongera gura mu bindi bigano byacu vy'uno munsi aho tutaza kuba kure yanyu tuzakuma turi hafi kugira dushobore kubaha update news zose ziko ziravugwa ku mirongo y'urugamba ziko ziravugwa mu karere cyane mu mutekano politique diplomasi u Burundi u Rwanda ndetse na Congo bye bye